Hello, good morning. Mumeze neza aho muri hirya no hino, mumeze neza. Na uyu munsi ndafise ikintu nashaka kuvugana namwe, ariko imbere ko nshaka kukibabwira hariho inkuru ndagufitiye nshaka ize kukwigisha, okay? Na umunsi abantu usanga amashuri kubera ibibazo, kubera ibiki, umunsi shaka ndakubwiye lo message ariko mbanje gutera inkuru. Hari inkuru rero, inkuru ni inkuru ntuvuga ngo iritusha ariko kandi irigisha cyane. Umuntu umwe yaravuye mu mubiri amaze kugenda, ashitse ona abantu bamwakiriye bameze nk'abamarayika, baramubwira ngo wowe rero uraza kwihitiramo, uraza guhitamo ijuru canke ikuzimu kwa satani canke mw'ijuru. Hanyuma amubwira ngo ariko rero ifo kubanza gukora visite ujeyo urabe. Hanyuma arashika bamujana bamufata ukuboko bamujana ikuzimu, asanga aho bita ikuzimu kwa satani, asanga uwo munsi abadayimoni bari mu minsi mikuru bambaye neza, biraryoshe. Satani ya mahembe ntayarariko, ya migozi ntayariko, cya kintu cy'inyuma ntacyari kiriko. Byari ibintu biryoshye cyane, bariko baranwa amawayini, champagne, imiziki myiza, by'ukuri byari ibintu ubiravye byatira biryoshe, amasitire meza. Hanyuma mufata ukuboko bamujana no mw'ijuru. Mw'ijuru bamaze gushikayo, mw'ijuru nasanga ahantu heza, ibinyabugingo, abamarayika baririmba hozana, indirimbo zifise amaso meza. Agira ashika mw'ijuru, baramutembereza hose, abona naho n'ahantu heza. Hanyuma rero amubwira ngo marayika amubwira ngo ni choix yawe, yihitiremo aho woja hagati yahandi twahera kwa satani n'ungaha mw'ijuru. Ingo rero ihitiremo, hariho inzira zibiri. Hanyuma ariyumvira, asanga mw'ijuru ni kuririmba, ni iby'umunezero, ariko nta ikirori. Aribuka ko hariya kwa satani naho yabonye abantu bateye amasitire meza, hariho ujya mu byo ushaka, harimo aho utamba, ibyo kunywa, gutamba. Kandi wa muntu aravuga ngo ahubwo bwa bundi satani baramubeshe, ba pasitori birwa bamuvuga nabi, ba bishop bamuvuga nabi ngo ari umuntu mubi, ariko si ibyo habona na gato. Sasa amubwira ati hitamo rero, ni uhitiremo aho woje. Avuga ngo jewe noja hariya, nofuma nja kwa satani, nabonye ataco habaye. Mwira ati niwe uhisemo, okay. Baca bamubwira ati bye, baramujana baramurekuriramo. Ashitseyo mona asanga ibintu byahindutse, uko byari biri siko biri. Asanga abadayimoni ni bugufa, ibyinye. Asanga satani bya bihembe byaje, asanga ibintu byahindutse, asanga yahasanze ari umuco, asanga n'umwiza monami. Asanga ubuzima bwaho bwahindutse, asanga abantu bafise ibikota, abandi bariko barabakubita, abandi bari ku migozi. Monami ntibwari ubuzima. Hashitse abantu rero bamushikana abandi ya satani, acavuga ngo eske ntimunyibuka je nije namye ngaha kare, nije namye ngaha kare, ntimunyibuka. Bariko bamufata nyine kugira ngo bamudadire rero batangure kumujisha igiti, ngo nije namye ngaha kare. Hanyuma bamubwira ngo igihe waza twari dufise ikirori cyaheze. Donc leso irimo ngaha, uhore wibuka ko hariho ubundi buzima bw'inyuma y'ikirori uri kurajya uyu munsi. Uribuka ko hariho ubundi buzima inyuma y'ikirori urimo uyu munsi, inyuma y'ubuzima urimo uyu munsi. Uhore wibuka yuko hariho ubundi buzima bwo inyuma y'ikirori uriko urajya uyu munsi. Nasomye ijambo riri mu gitabo cy'umusigizi rivuga ngo ngo nezererwa ubuto bwawe, ngo nezerwe, ariko umenye ko alafe uzobazwa. Hariho kabaza, uzobazwa kuntu wigenjeje. Mbega uriko uragenda gute muri iyi si? Ni gute ubayeho muri iyi si? Wahise mu buzima bw'ikirori cyangwa wahise mu buzima bwo kubaha Imana? Wahise mu buzima bwo kwirongora cyangwa wahise mu buzima bwo kurongorwa na Kristo?
nagomba ndakubwira ngo inyuma y'umunezero, inyuma y'ikirori, ivyo ubona bishashagira uyu munsi, après y'ubu buzima turimo, uzotangara, hazokwamara ukabaza. Mwene data, nabonye inyishu ikomeye cyane no gutegura ubuzima bw'iyo uzoja inyuma y'ubu buzima turimo. Mane bahezagire cyane, ndabakunda. Bye bye. Iyo yari yo lesson du jour. Bye.